6-25 abahegera remesha amanota 25 mu guhura wa remesha ku 6 mu guhurunani n'agace ka mbere n'igice cya mbere karurukino.
Sopax Burundi ikabitana amasezerano na Febabu uyu mwaka bahatanye imipira yo gukina ya basketball. Byose bikenewe kugira basketball ishobore gutera imbere. Kubona Febabu y'amahanga Impuzu ziri urwatsi rubisi n'izipo n'abambaye impuzu zirabura. Agaciro kwa Remesha abana bavuye n'umunani gikombe cyitiriwe icumi wanda Sopax Burundi abana Feba amanota 38 ya Dinamo kuri 77 ya Rezipo. Agace ka gatatu karondo mukino k'igice cya kabiri. Nono rukino rwa mbere Dinamo Rezipo, urukino rwa kabiri ni Madame Jacob nawe yo gufata urugendo igihe bane babana